Amadesa banzubwire kwanza abakunzi ba Step Media kubusiga ufise telefone ubu niba nafise telefone kandi barungike bana kandi babwire inomero 67 48 51 99 68 48 51 kandi Imana muhetsagira umuntu anguriye iyi telefone n'ukuri uko cyo ni wayiguriye oya reka shana mbareka iradenza rafise tanga video zawe kera sinzi kuzibona batanga video bari gusa sinzi ko zije video nawe uruzibona uwo bijya bintu bivuga ku ikiga Amadesa abo bantu baragonze umusozi cene kuvyo nobona baragonze umusozi barabara ari hari Amadesa abantu benshi we kora gukurikira bakunze kubona uri mu maruri mugani batahura impamvu Amadesa akunda nk'ubu harabona ni ku murango ivyo mbona se by'abandi babona bisi ivyo mbona nyine vy'imiyaga uko baraje bangita the wing umuyaga utaboneka the wing high level umva high umuyaga uri ku rundi rwego nyene Amadesa je nibuka kera umenga wari gitwa mu mizima ho jewe kera mugari ku busingira mu mezi witwa gute ico gihe witwa gute bangita Selemani kubera iki ko canke Subira niko bakwiriye Subira kime gusakira ko yarampemukiye je sinjye umunywa kweri yageze kiri ko yampaye 800 abandi karabaza 10 ibaza kuryoherwa ati turasa ndarutse n'umupeti dusa nyene nawe afise impano tireka ndamuduze nawe nyene ndabona ati ntacafise no agacahemuka ape kwera abisi bararura n'umururatsi kwera niyo mpamvu na Yesu agwanira komba mu ijuru nibasubire kumururiye sawa rero arakantu wavuze ngo shetani ngo afunzwe ngo iminyororo ingahe we ntuhora usoma rero muri Bibiliya nkavuga gute Satani yakorotse mu ijuru Yesu yamukubise jido hasi nawe acavuga ate turankoroye tereka ronze kubabaza ba Amadesa bari ku isire bagume barya imisaya Yesu yamukubise jido no hasi Aguru kutwereka ingene Yesu yagize Yesu barahari yagomba kwicara ku ntebe yiwe jido hasi ebana barafunze je numva ngo bango n'urugabo runini ngo minyororo gwariye jido ruri hasi. Bonjour la famille, nizere ko mumeze neza bivana mu mwerere ndabaramukije cyane nange ndabifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu nk'uko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Papa gati kinyamakuru ni Step Media kuri microphone murabizi nikagasore kishimye nikagasore kazigiwe n'Imana nk'uko mubizi atamwebwe natwe dwaragira ngo tubazane amakuru mashasha dufise sinovuga ko ari mashasha numwe mu bantu bavuga yuko mwabonye cyane mwakunze cyane kuri Step Media natwe twarabemere bivanye n'amakomentari mwagiye murandika twaramubarondeye twongeye kumugarukana this time around ninde sasa muramuzi muramubona ebana no musi twambaye white twambaye complete idari to yambaye umutwe je ndabifise amaboko so ikintu kimwe kwanza ndakubwira ko urumatse kugira subscribe merci sana nawe utarayigira bangutsa ko biri mu bintu bituma tugira SP yo gukora cyane so guys murabizi tamwebwe natwe duhari kugira ngo tubazanire amakuru mashashika ikintu ndakubwira gumana nanje la focus mwavuze ko twabaye ikiganiro gito ebana ikiganiro kinini na murabizi hari gisho usanga mwarambe niyo twakubita ubuntu butogira umunoho ugumobice je na Amadesa biri gute sasa turashimira Imana nuko ndashimira Imana kweri ko ndashima kweri Imana ishima ibihe byose ego amakuru y'imisi turashima ego abakunzi ba Step Media bari bagukumbuye kwera rafa pasi iganiro twashize ko ci wawe baragikunze gose Imana ibayezagire bagume banshigikira ego nikiye kintu gishasha ubazaniye Amadesa rafa pasi temo gishasha ubona nikiye kindi kintu gishasha tuzaniye kuri Step no buri bintu bishasha nyene kuba nkomenye nyene sinzana ibintu bishasha kabisa sikode y'akazi abanzumbwire kwanza hano nizere ko ari ryambere uhaje ego wahabonye gute hasa neza mbe bahita gute ngako abahita kuri Club Jardina kwa metre muvayo no mupapa no vuga yuko yatugiriye neza natwe bamenyesha amakuru turi mu bantu twara tuburana tugirira ibiganiro nawe rero arabere nawe nyene akakibona ico kiganiro azoraye base nakaye kajambo umubwira Amadesa Imana muhetsagira umuhinkomezi kuko yarahetsagiwe imuye inkomezi imurinda bisi bararura n'umururazi kabisa sawa Amadesa
sa kwanza umunsi kwanza wabimeze gute waramutse gute kwanza naramutse fresh kuri n'ukuri uno munsi ntituyaga ku bintu vya blague uno munsi abantu benshi bifuza kumenya ubuzima bwa Amadesa ninde kubera iki akunda kuja ku ma media byatanguye gute yaja vahe Amadesa abantu benshi bakunda kwibaza ko yavuye mu ijuru kora ko ndi wabivuga ngo ninde yacatega amaboko ku yundi mu nakorotse ku Imana itega ibiganza kaniso uno munsi tuza kuyaga kujanye n'ubuzima bwiwawe ko abantu benshi babifuza kumenya Amadesa ninde ubuzima bwanje Chendo umunyerera ndi umunyamutambo ino wahaje ryari umaze igihe kingana muri 2010 niho nashika nga mu gisagara mugari ko ntivya mu gisagara habo ubishoboye akavutse double chain habo ubishaka haragoye mugabo yego ibana matse kuhashika mu gisagara ko cewe papa ntawo nigeze mbona bro oya wakuze rero umwana atagira jewe nakuze nirondera nk'inuma y'ishamba kugenda nawe yabwiye ni kurya nyene uneko papa wawe yapfuye ufise imyaka ingahe nari fise ngira nk'umwaka umwe ngira ko ntawo katawo nigeze mbona cyankora rero nironderera za kuyanga inyama mvuye mu nyama haza kuragira impene mu gakungwe mvuye kuragira impene mu gakungwe changenda mushashe mvuye mushashe changenda mu mabarafu mvuye mu mabarafu changenda mu makaukau komba mvuye mu makaukau changenda mu kiboyi mvuye mu kiboyi chamgaterero ngaha rero dekaronze ndakora base nze ndaronka make wanje nyene ndamesura impuzu rose kiraka jewe chamesura impuzu kubera je sishobora kugaya kazi Ego, mwonye papa. Ego, ndagukunda papa. Imana guhetsagire. Ndamukiza umutama nkunda sana. Kabisa, ugene duhaye ngaha kabisa ko twaramushikirije icyumbiro cyo watunga twabamenyesha makuru turatubura tuza turabikorera. Amadesa. Wavuze yuko washitse ngaha 2010? 2010. Ike gisanga watanguye guhura naco umunsi wa mbere ushika ngaha. Mu gisagara batanguye kunyiba. Bambona nk'umubono. Yani. Okay. Abantu benshi bakunze kubona ku mamedia muga ntibazi impamvu Amadesa akunda kuja mu mamedia kubera iki wahisemo kuzuraja kuvuga kubera biramfasha nashobora hari gihe mbura nkorana nkuba amazi kashobora gukama hari gihe mbura kirakamo tugabona n'umufana gasanga rananshora yo kurya ni mpamvu nguma nkora ibiganiro abaririmbyi benshi nk'abantu bamaze kumenyekana iyo bahuye n'abafana babo hari gusanga babaririmbisa Amadesa yahuye n'umufana wiwe bihora bigenda Shimwe n'umufana barazi katacho Ufise ago nibo banshorera Amadesa banzubwire kwanza abakunzi ba Step Media kusiga ufise telefone ubu niba nafise telefone kandi barungike bana kandi babwire nomero 67 48 51 99 68 48 51 kandi Imana muhetsagira umuntu anguriye iyi telefone n'ukuri uko ni wayiguri oya reka shana mbareka iradenza rafise ni kibazo ni minyororo ni shoke kweli kuzima bumvise izono reka nabasubire mu nari mikashi cubabwira izina rya mikashi oya rimikashe tuzomana tuyage 67 48 51 kabisa mwayumvise nimero ya Amadesa ni telefone ngiyi kandi umuntu hayimpa Imana muhetsagira umuhinkomezi yego aguma ahorana uwo mutima wo gutanga kabisa Amadesa rafise na WhatsApp na Natasha Imana muhetsagira kuba Natasha nawe nyene mu bantu azonshora yarabimbwiye yaranyemereye azocugira kugira ushobore kubonana nawe tuza kumutegera kana doshuma basampa kazi basi yego nuko kazi bonayo guha ushoboye gama naho nzokoropa nana kimwe nona ko shanamba kwetsa kuma amafaranga yo maririki mugama ya kazi ejo nzofungura nane nipangira kubera cewe nanca ahantu mba ebana niminyororo bamzura mu gatondo ka kare kubera nahantu badandariza amatomati bitunguru niho nirara nkiki musaya umva ari gusanga nitiro itarahera ngo vyuka tudandaza reka shana mba nukuri ku Imana ariko reka tuvyizera Amadesa ngira ko bazompangira aba boss Imana bahezagire Amadesa novuga yuko impamvu nari nakurondera kugira dushobe kuyaga ubuzima bwawe bayemwo watubwiye agaseve katari gake mugabo shaka cyo tuyaga no kubindi ari bibazo mba nateguye ku ruhande yego tumaze iminsi tubona abakobwa batanga video za wakera sinzi kuzibona batanga video bari gusa sinzi ko zile video nawe uruzibona
Wowe bijya bintu bivuga ku ikigama desi. Abo bantu baragonze umusozi. Cene kuvyo nobona. Baragonze umusozi barabara rihari. Ego numva ko baba barapayutse. Barapayutse. Nawe ngira abakira bavubira boneka. Sa? Video uri gusa nawe ngira biraboneka ko abantu benshi. Oya, ivyo nobikora. Nibaza ko babikora kubera ikigama desi. Kugira bivumisha, woshaka kwivumisha nitara n'ingabirano ukurana, n'ingabirano Imana baraguhaye. Naho kwigira aje bivumisha ni so. Amadesi je umuntu nkunze kubaza cyane tubazo. Arakabazo nifuza kubaza. Sa. Tumaze imisi tubona inda zishushu. Inda zishushu. We kubwawe bijya bintu bivuga kwika abantu bakiri bato gasanga ko batwara amada iki niki. Kubera ya maronko nico mbona. Bashira inda imbere bakunda amafaranga bagaca batera inda bagaca batangura kurira ngo mbe ninda yinteye. Barira gute? Ngo inde yayinteye bakibagira aho twana wanyu umusu arambiye ngo nukuri kw'Imana amadesa ngo naratewe ngo natewe ngo nuwanteye inda nta nuwonzi. Ayo muntu yarakubeshe. Oye wo mudemu kora arahari ntazu ise wiwe ko yaryamanye n'abahungu beshi sisoza kicwa nzakimaso. Amadeza ibintu nk'ivyo byo gutwara amada no gutwarwa amada gutwaza amada no gutwara amada wibeze ko biva ku bahungu canke ku bakobwa. Aho biva ku bakobwa kubera iki? None bakunda bumva bwa bubenzi inyama ibintu vyiza bagaca batera inda. Bademu barakunda amahera maronko. Ciwe kera ndagutera inkuru kera nk'ikironka muri 2015 nk'ikironka amahera. Narasokana n'abademu nkabasokana nkabagurira ibintu vyiza. Bagaca batangura kuza baranyigegereza mu gatondo kakara ngo mbe madesa ngo tukumesure n'impuzu. Muko maze gukena nasigaye ndicenyene nisanze nitotomoya. Amadesa sa tugira tubanze kwa duhindura ururimi ko ntitwaguma misi tuvugira mu Kirundi je nawe tugira tuvugana mu Giswahili. Mu Giswahili ivyo shoboye uraza kuvyishura. Sawa. Okay. Birimeze bikwaye sasa tonto. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Nyumbani wazima? Nyumbani ni wazima. Oya yakongora kadubu igihumbi. Kora abakunzi ba Step Plate barifuza kubona amadesa avuga Igiswahili. Simisi suzo ko igayo n'abantu bumva Igiswahili adukurikira. Ntari umuswahili. Oya mbo aba musulman bavuga Igiswahili. Nshaka tuze kuvugana mu Giswahili gatoa. Nta gaso au naso. Okay, amadesa. Sa Katika maisha yako uko mtu unapendaga vitu gani? Mimi napendaga gukura. Napendaga kuwa fresh, napendaga style, napendaga mama yangu, napendaga na warafiki zangu. Amadesa ndumva no bandanye ndiko ndakugora tuba. Oya tuvuga Ikirundi sha abantu bavyumva. Ariko kugira ugo rurimi turuve ko tumeze neza shaka umbwire mu Giswahili unsubire mu nk'amajambo mu Giswahili uvuga ati je nitwa Amadesa. We present. Ishoboy shashike Amadesa boy niga soja kichwa soja kuwaza uvuge source aho wavuye soja kupasua kichwa mimi natoka mimi niko mtu wa mtambu naingia mjini na akili na wasomesha paka komba mwisho wallahi bilahi shara dini ya Mungu. Harakantu bakunze kuvuga sa malheureusement mwumvi baza ko bakavuga mu mwanya wa reka hariko rancanga rero muri kamera. Urumva ko abakunzi bagukurikirana amadesa barifuza kwanza kumenya ko amadesa z'ururimi. Oya ntuzo yagundi munsi ndaruzi nkeneye kwigicongereza. Oya ubemeze. You can play amonke amkia bombokra. Baramutse mu Gifaransa. Bonjour, ça va bien, ça va. Amadesa, urumwe mu bantu navuga yuko ukunze cyane kuboneka cyane ku mamedia. Ni kawaida. Ni gukoresha umwanya ibyo batakoze reka tubikore. Abantu benshi haragiye bagije ahantu bakavuga ibyo bavuga ugasanga birabakwegeye baragiye mu gasho. Bivanye n'ibyo bagiye kwishura. Oya uburofa nyene none imitwe yabo nimba baba irimwo amazi. Reka abantu usanga afise imitwe pro
mugo ntibayikoresha kandi mwana arabahaye ubwenge je sinzi ngira habari mwamazi mu mitwe yabo Ama200 Berry Chris sinzi kumuzi ya ni imyaka 30 ajya kumusaga ni yari Fiora yagiziye za gufata abana b'abandi rondera umuntu akuze nka jewe ebana nambaye umubiri ntiwihangana bose bara hihangana umutima mugo umuntu akuze ni sawa apana bajya abana b'abanyeshuri wapi oya cyagasindimo Ama200 kandi je nakeneye kuzana umugore bro none habuziye amahera nkeneye wa mutemu nyene atsi kurondera nyene tukibaniye step media bavyumvise bazogutereye nana kimwe yego na mariage nashavuye mu doce muza urazire umwana niwe gufasha mu busaza bro yego kandi urabana uracari muto mugabo ntiwihuta ndacari muto ndiko ndakura 25 awe ntiwotera Ama200 sawa ahubwo naratevye abanyerirara ahubwo bazana abagore hakiri kare muri 18 ntabwo je niko ndasaza ahubwo none wumva muri 18 iyo byashika ugatera indaga Ama200 umwana wawe afite imyaka inga indwi ambwo cyo mwana wame sinkeneye kazokura ajya umusaya aya nyine umwana wanje nyine azokura nyine ku bintu by'isosi nibana yiga ku ishure giza Ama200 ubu birashitse barakubwiye yuko nk'Imana siko ati Ama200 urifuza kubyara umwana ameze nkaho uko nyene umeze ingeso ziwa umwana wawe nta mubonye nirizurume ngo bararifyatuye nabonye tusa wapi nikibaho yego Ama200 abantu benshi we koragukurikira bakunze kubona uri mu maruri muga nibatahura impamvu Ama200 akunda nk'ubu harabona ni kumuranga ivyo mbona se by'abandi babona bisi ivyo mbona nyine vy'imiyaga uko baraje bangita the wing umuyaga utaboneka the wing high level umva high umuyaga uri ku rundi rwego nyene ayo marori yagufashe iga Ama200 aya marori kubera duhwana nyene n'abafana bari abantu baguca guma bandaba mu maso nande sinabikunda so zakimazo egare so peace dangers ukacuteranya usanga ari yaso nyene Ama200 nkubirashitse urahuri mukuru w'igihugu sa nike kintu musaba cheki nukuri no musaba yomfasha akazi akazi nyabaki akariwe kose iyoma nukuri noshima Ama200 mukuru w'igihugu niyo burakaze guha mugabo nkawe wakubwiye ati ushoboye icyo uvuga ko ushoboye jewe byose ndabishoboye twoyaga umura kubaje ushoboye iki je icyo ushoboye ko yatubwiye tworore turime ece norima nkorora nk'ubu birashitse nawe araguhe nk'imiliyoni 10 uzikoresheje miliyoni 10 ncange ndahari y'imutamu nkaca ndima niyo mugambo Ufise noca ndima nkaca rero ndamwereka ati papa mutama nyakuba ati wabonye ati amafaranga wampaye ntabo yuwayi nayashizemo turabona ko narime Ama200 urumwe mu bantu je tumaze gukorana ibiganiro bitari biki ariko akenshi iyo ndakuronde mu kiganiro ari utuntu dushasha nkunze kukubonago umunsi mbonye wambaye ishanete ni kawaii doratse amafaranga iguguye yiratse nayigutse ariko ebana ni so wayiguzanga birageje kurawe bigugwa nk'amafaranga ngarago igugwa miliyoni 3 miliyoni 3 none karinsa habe Jai nawo nayiguhaye cyangwa n'umuntu nyene numufana yayimpaye acakubwa kwigugwa miliyoni Ama200 ibintu byo ndumva birakaze kwe we ntubiza twambara kari kwaniga boy hajya gusoko mu Kanyosha nibuka kera ukikojewe nivuga yuko turi mu bantu uvuga yuko nakuze ndakubona ko twarabanye muri quartier kandi warambura nandaza amabarafu wowe urumwe mu bantu bakunda guteramisha abajeune bakubonye bavuga Ama200 ni kawaida nubu jewe ntanzara norara kandi Ufise bakunda kuba kwitudu freestyle twindirimbo ziwawe zimeze bace bagomba kutsinga kopo sino zona ririmba kundiri oya batandihiye ngo ijya nyene anje ni sawa ijya ndayike anje wanje ngo tutampe nsense ngo tutampe nsense hariya hirya kwa mutama ndazi kumwana wo mutima arankunda nkamukunda turakundana naco nzokwima ico nafita anje
iyo nguha umwanya aho nkina wari kubona gatari heza twarirutse n'ibirenge birashuha komba mwishu nari totomoya komba mayishi nari totomoya alo iyo ndirimbo rero yanditse ga Amadesi je nta muntu anyandikira ahubwo nje ndabandikira namba nabe baririmbyi maze kwandikira nibo beshi akaroro tubwira nk'amazina Chimaze kuririmba abariri maze kwandikira abaririmbyi benshi mugo sino bavuga kubera no banda bamaramanze cebosha bashavura batanga ikigeno twakozira fapa savuze ko hari indirimbo bakwivye ibama bazinyivye mugo bavuze ngo nivyashikana aho gahurana na Natasha hari indirimbo muzoca muririmba Natasha navumufite indirimbo tuzokubitana y'amapiano icishe ko twumva icishe ko shona abana barahona tubarira oya dore ni gushona nyene soza kimaso Amadesa enovuga yuko impamvu nasiyo kurondera ni kubera mu commentaire abantu benshi bagiye baratwandikira bavuga ngo Amadesa urumwe mu bantu bakunze kurondera gose oya ni se telefone ndetse gusoma ivyo bagiye barakandika mugabo nka je ndimwe mu bantu uvuga yuko mbada kwifuriza iterambere kuko hari umuntu yigeze kwandika ati Amadesa arakwiye kugura YouTube yiwe akaza araronka amahe nta na kimwe ibyo tuzobiyaga ndaza abanyumviriza ni benshi rega abantu bose ntiboba babi oya ndazi ntazoba n'umuntu avuga ati reka Amadesa nawe ndamukorere ana ku misi mukuri gombigere reka nawe ndamuhe base nawe anezerwe ko nande twaguze turi kidomo turana ko turi kuja mu misi mikuru bonane na Nowe kwitegurira gutega Amadesa ebana censo yajya amafaranga kubera ibitambo nk'ubu bigombe bitangwe abantu bagombe bafe ni benshi muri no umwaka ugeze uzoraba niyo mpamvu nawe mu kuja bukibara baruriru ndebana nditonde by'ubusare buza mu nyuma reka sha acha sha umutibanga ni guhora ajye ngwara wiratira wayibonye utarayibona caguma yitwengera Amadesa sa iyo bonane na Noel yigeze ukunda kuzirira ko wavuze yuko utagira aho jewaho ngenda ebana narose amahera eminda yaje nkacuma ngenda basemwe nzungurirwa nkabona aho mpombe ko ciwe umwasi Ufise narabikubwiye umwasi Ufise ni indayi wanje niwo mwasa amzura mu gatondo tigenda uhige ariko Amadesa je nibuka kera umenga warigitswe mu mizima bo jewe kera mugari kubusingira mu mizima witwa gute ico gihe witwa gute banyita Selemani kubera iki ko canke Subira niko Subira kubera nibuka yuko wakunda guca muri quartier hari nige wambarana n'agakanzu ninde yakwinjije idini ga Amadesa ni mama araho mugomba ko aci umugambanira ubora bivuye oya hari impamvu wa muhungu hari impamvu ni code y'akazi oya iyo mpamvu ni yabwira abakunzi ba Step Media gana kurondera kugira ngo tubasesangurire neza oya jubo nta dini noneho ngira jiwe sengera muhira mbabona nigeze uragenda mu bakizwa Noel igeze nani Raid igeze uja mu bamizero kawaida jewe sinakubwiye ko twizera Imana ko bitandukanye harabizera Buddha harabizera Yesu harabizera abahindi ibipupe navyo urubona harabizera mbe ni Muhammad nawe wari urimo ko mu bizera warigeze kuja urumva mu bamiziri urumva ko twizera Imana biratandukanye rasa cyo n'amana kubwiye mugoroce ndutse mu gatondo ndavuga ati Imana urakotse ko mu mwanya nkabambyutse tufashe undinde abisi uratse ko barura tufashe inkomezi nza kuhiga cyo mu rushingiro ubusingigenda yaje sengera home nze kubesha Imana Amadesa yari abantu baza gusenga bavuye gusenga wacha baza kwica cyangwa bacha baza gutanga sumu none ngaho ubute ku mucima wigumira home bava gusenga bacha baza gutanga sumu cyangwa bapfayo razi hajya abantu mu barabara ubabonye ubasanga ko mwaramutse ngumetse neza mugindani ivyo bakorera indani reka okay ni soza kici mu bantu vuga yuko hari ikigeno twakozira fa passé bavuze yuko bagwaye isumu zitandatu yindwi yoyo emingira nzoba mfuye nushange na muryango w'abatage rega Amadesa nk'abantu baragwishana kwera uwo gufata kanya ko kubarondeza kwera wo bamenya gashako barura Amadesa uraborewa gose niyo mpamvu ngira baguha amashano jewe oya nta nzoga kwera ubu narazihevye inzoga
kubera oya rimwe na rimwe mporasitura akayoga oya rimwe na rimwe mporanwa mugapana vya misi yose Nagashaciye ko fasha umuryango wanje mere wanje ndamufasha n'abatoyi banje wumva ngumye nishingiswe batonya bangahe gamadezi Chefs batoyi banje batanu turabana indwi twese uri imfura cyo ndumuhererezi nije ndumuhererezi simpamvu ndumuyuwaye umuhererezi madezi amadezi urubura nawo kangaye ko akenshi hari gibe bikeneye kuhura n'umuryango oyas ibana yasimerutse kwera hitse umwaka kwe tutabonana tuje kuraba mama no bazodundungikire ndamushire na gitenge babibona kandi dusoza tudugana abanyumva bose bafana je hano nze kuramutsa mere kuko ebana aho muri rirari mutambo barakunda umuceri tumushira umuceri n'igitenge tumuramutse ucufata iyo video sawa kabisa amadesi twayaza katari gake yego tugira dusozera abakunzi ba Stephen Imana ibahezagire ibana ibarinde kwera bisi bakometse barya amafaranga ntibaze baribanira murose 50 byamwo 20 30 muyabike kubera gakuyage akaribwa n'abandi batayaruhi amadeza genda wandike neza indirimbo y'uwawe John Disirete ntuzobura umuntu umwe ariko aradukurikirana ngaho kandi zihari we ntubizi ko zihari yego rero ufuza kuzosura kuri muri studio yiyemera iyahe ndazo ijya kiri ko yaririmbiyemo kwagira yitwa gira more hajya vuba ndazi ndizera neza yuko hazovamo umuntu akwizera kimwe usakira ko yarampemukiye jese njy'umunywa kweri yagize kiri kuyamaye 800 abandi ariko arabaza 10 ibaza kuryoherwa ati turasa ndarutse n'umupeti dusa nyene nawe afise impano tireka ndamuduze nawe nyene ndabona ati ntacafise no agacahemuka ape kwera abisi bararura n'umururatsi kwera niyo mpamvu na Yesu agwanira komba mu ijuru nibasubire kumururiye sawa rero arakantu bavuze ngo shetani ngo afunzwe ngo iminyoro ringahe we ntuhora usoma rero muri Bibiliya nkavuga gute Satani yakorotse mu ijuru Yesu yamukubise jido hasi nabacavuga te turankoroye Tirekaronze kubabaza abamadesa bari kwisire bagume barya imisaya Yesu yamukubise jido no hasi Haguruka ingene Yesu yagize Yesu barahari yagomba kwicara ku ntebe yiwe jido hasi ebana barafunze je numva ngo bango n'urugabo runini ngo ruminyororo ndagwariye jido kwariye ruri hasi Imana izohaninde kwa Satani nzoge duke ngigamire kare amadesa sa wababwiye nimero abakunzi ba Step Media sawa cenatsi babwiye ndi basinosubiramo kanga reka nabasubirimo 67 48 51 2 sawa nazibabwiye noneho abavyumvise bavyumvise kubera ari mikashi nije nayikugururiye ko nimero yacanye shasha izine nabonye tuzoyaga kubera kate simu si wanje tuzoyaga umuntu azondondera we piga Imana guhetsagira sa urantanye kigani icyo kwanza ngatubanze tubaseze ngiye kurondera mu nkuko nonofungura none nagashano guma ngaha canabwirirwa reka shanze kurarira amazi abandi bariko barararira inyama okay amadesa sa nitwagukenera kandi tuzokoro nta na kimwe je ndi ready ndi maso mugari ko bandonderera ukuntu nanje bampangira inzu cisho no saba kweri telefone ubu yabonetse barabukona ababoss nabo bampangira kandi azi nafise abafana muyo shumatanga 30 undi 20 uwundi 10 we nabo ndazi n'ibihumbi 5 wo mishirira no habaho neza ari nkacaro ntangura gukora rero akazi ariko amadesizo zuri buka famille ni byiza nivyo vyiza famille ni sawa kubera ugitse kibazo nubundi ri busubira kwitura none amaherezo y'umuntu rero bakakurungikira uzuri buka mama nubundi ego nivyo ego so yes yari amadesi numwe mu bantu vuga yuko mukunze kumubona kuri Step Media amazikuza rimwe si kabiri si gatatu amazikuza inshuri tari rimwe tari kabiri tari gatatu tari kane tuzokoma tumubazanira kwa kundi two kenshi turabira muri commentaire zanyu murabizi guys ariko ikintu kimera kubwira bakina mimi mtafurahi sana gusa ikiganiro kiraheze kuri wamaze kugira subscribe merci sana kuri nawe utarayigira ebana bangutsa wongira ugira na partage
partage ama famille abantu benshi dukunze kuvuga ngo aba diaspora abantu bo hanze oya nawo nga mu Burundi partage yo turayikeneye kubera bihera hasi biduga tuzova kuri wewe dushika kuri bajya bakuru mugabo twifashije umwe nawe uri kuradukurikira rega ntago ciri mega haro n'abantu bagenda hanze bakava yatasho barose akaroro nk'abandi cenda bafise abantu benshi mpora mbona baza barira nimba baba batwawe niki je sinzi ngirano bumara babo twaye ariya none ukagenda hanze ukazuzurira unti wocuma wigumira ngaha mu Burundi ahubwo amadesa cyo no mega kandi kibazo no kubaza niki gihugu ura wifuza kuzoja igihugu ciwe igihugu Chengeneye kuzoguma ha mu Burundi niho heza. Pambanire ngahanye. Twigira uwega turi kumwe. Imana bahezagira Imana bongereza. Peace out. Peace out. Respect. Mwese Imana ibani bayinkomeza. Mugo ntibibagire kurya amahera muze murabika munda nta gisuma gishikaye. Kabisa. Pulo. Bombo kra.